inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mukunzi uriko uratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu, Imana y'amahoro igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Mu kiganiro cyacu giheruka twarangirije ku nyigisho zo mu vyagezwe vya Mose, igitabo cya mbere c'ivyavugishijwe. Twarabonye ingene icyaha cinjiye mu isi maze kikazana umuvumo. Twarongeye turabona ingene Uhoraho Imana mu nteguro yayo yasezeranye kurungika umucunguzi mu isi kugira aze gukura umuvumo icyaha cyazanye ku ruvyaro rwa Adamu. Mu kubandanya rero n'uyu mugambi mwiza w'Imana wo kurungika umucunguzi mu isi, Imana yahamagaye Aburahamu kugira ave mu nzu kwa se kugira aje mu gihugu cya kure cy'i Kanani. Ubuheruka mu gice cya nyuma cy'igitabo cy'ivyagezwe vya Mose twarabonye ivy'urupfu rwa Mose. Nuko Mose amaze gupfa, Imana itoranya Yosuwa kugira asubirire Mose. Twarabonye ko Yosuwa uwe mu vyamuranze kwabaye ukwizera ivy'Imana yasezeranye. Mu gihe Abisirayeli bari bageze ku rubibe rw'igihugu cya Kanani, Yosuwa n'umwe mu bizeye cyane ivy'Imana yavuze, akabatera intege ngo bizere Uhoraho nubwo bagomba kumwicisha amabuye. Igitabo cyanditswe na Yosuwa cerekana ingene Imana yashikanye isezerano yasezeraniye Abisirayeli igihe yamubwira iti, kandi wewe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma nzobaha iki gihugu cyose cy'i Kanani kuba ishamvu y'ibihe bidashira. Ayo majambo aboneka hariya mu gitabo cy'Itanguriro 17 ku murongo w'8. Ubu naho reka turabe ingene Yosuwa n'Abisirayeli binjiye Kanani bakakirwanira bakongera bakagifata. Mu gice cya mbere ivyanditswe vyeranda biravuga biti, Mose umusavyi w'Uhoraho amaze gupfa, Uhoraho abarira Yosuwa mwene Nuni umufashe wa Mose ati, Mose umusavyi wanje yapfuye, none rero va hasi ujabukane aba bantu bose ugo ruzi Yorodani muje mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli. Ahantu hose muzokandagiza ibirenge ndahabahaye nk'uko nabariye Mose, uhereye mu bugaragwa no kuriya musozi Lebanoni ugashitsa ku ruzi runini arigo Efurata, ugahitana igihugu cyose cy'Abaheti ukageza ku kiyaga kinini gihera iburengerazuba, niko ruzoba urugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere iminsi yose uzomara ukiriho. Nk'uko nabanye na Mose niko nzobana nawe, sinzoguhemukira sinzoguta. Shikama ushira amanga, kuko ari wewe uzoshikiriza abo bantu igihugu narahiye basekuruza ko nzokibaha. None si jewe nkwibaririye nti shikama ushira amanga, nuko ntutinye nturanduke umutima, kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Maze Yosuwa abarira abagaba abantu ati, nimugende munyuranganye aho mushagaje, mubarira abantu muti, nimurondere impamba, kuko mu minsi 3 muzojabuka rurya ruzi Yorodani kugira ngo mwinjire ico gihugu Uhoraho Imana yanyu yabahaye ngo mucegukire. Maze inyuma y'ibi Yosuwa atuma abantu babiri mu mpisho, arababarira ati, nimugende mwitegereze ico gihugu na cane cyane Yeriko. Abo bantu babiri baragenda batata igisagara ci Yeriko cyose, impome ndende kandi zikomeye cyane zacyo. Maze bugorovye bashika mu nzu ya maraya yitwa Rahabu, bahaka indaro. Abantu b'i Yeriko babonye abo batasi b'Abisirayeli binjiye
mu nzu ya Rahabu biruka kubarira umwami w'i Yeriko bati haje abantu bo mu Bisirayeli baje gutata igihugu. Umwami arungika ingabo mu nzu kwa Rahabu kubahagarika, ariko Rahabu arabahisha hejuru ku nzu. Maze izo ngabo zimaze kugenda, Rahabu ahamagara ba batasi arababarira ati nzi yuko Uhoraho abahaye iki gihugu kandi mwaduciye ivutu, mbere abari mu gihugu bose bahiye cyoba ku bwanyu, kuko twumvise ingene Uhoraho yakamije ikiyaga gitukura imbere yanyu n'ingene mwagesheje abansi banyu bose. Ndizera ko Imana yanyu ari Imana nzima, enda nimundahire ko muzongirira neza n'abo mu nzu ya data mukadukiza ntidupfe. Abo bantu baramwishyura bati maze Uhoraho niyaduha iki gihugu tuzokugirira neza n'abo mu nzu ya so bose. Mu gice cya gatatu ivyanditswe birerekana neza ingene Abisirayeli bajabutse Yorodani kugira binjire mu gihugu cy'i Kanani. Nubwo icyo kiyaga cyari kinini cyane mu bwaguke n'amajepfo, mbega isinzi ry'abantu bari hagati y'amamiliyoni 2 canke 3 bajabutse gute urwo ruzi? Aha iyi nyishu iroroshe cyane, ni kubera ko Imana ihambaye yabajabukije ikiyaga gitukura itari yahindutse, ni nayo yaciye ibajabutse uruzi Yorodani. Nuko baca muri urwo ruzi humutse bashika aharabana n'igisagara cy'i Yeriko, maze basanga ab'i Yeriko bose bugaye imiryango yinjira mu gisagara. Nuko ntibashobora kwinjira muri icyo gisagara kuko atawacaruka. Mu gice cya gatatu ivyanditswe vyeranda biratubwira ingene Yosuwa ageze hafi y'igisagara cy'i Yeriko, agize ngo arunamura amaso abona umuntu imbere yiwe yasokoye inkota ayifashe mu ntoke. Yosuwa aramwegera aramubaza ati mbega uruje ku ruhande rwacu canke kugw'abansi bacu? Aramwishyura ati kinzanye ubu nuko ndi umugabisha w'ingabo z'Uhoraho. Yosuwa arapfukama arunama amuha icyubahiro. Nuko uwo mugabisha abwira Yosuwa ati kura izo nkweto mu birenge vyawe kuko aha hantu uhagaze arahera. Maze Yosuwa abikora uko abwiwe. Mukunzi, mbega urazi uwo ariko avugana na Yosuwa yari Imana ubwayo yaje mu yindi shusho. Twarabonye ingene Imana yiyeretse Aburahamu nk'umuntu ikongera ikavugana nawe, n'ingene yiyeretse Mose mu gisaka cy'umuriro. Ubu rero naho turabonye ingene Imana yiyeretse Yosuwa nk'umugabisha afise inkota. Nuko Uhoraho Imana ibwira Yosuwa iti raba ngabuye i Yeriko mu maboko yawe, bona umwami waho n'abahizi baho bibishirira, muze muzenguke icyo gisagara mwese ab'ingabo, mukizenguke rimwe rimwe ku munsi kumara iminsi 6, kandi abaherezi 7 baze bajyane inzambi 7 z'amahembe y'imfizi z'intama bagende imbere y'isandugu, maze ku munsi ugira 7 muze muzenguke icyo gisagara ibihetangabo 7, kandi abo baherezi baze bagende bavuza izo nzamba, maze ayo mahembe y'imfizi z'intama nibayavuza ijwi rirandiriye, mukumva ijwi ryayo, abantu bose bace bihakama icyarimwe, maze uruzitiro rw'amabuye rw'icyo gisagara ruzoca ruhomvokera hasi, abantu bose bace barengagira umuntu wese aho yatumbereye. Aya majambo tuyabona mu gitabo cya Yosuwa ikigabane cya 6 uhereye hajya ku murongo waho wa 2 kugera ku murongo wa 5. Uhoraho ahejeje kubwira ayo majambo Yosuwa arigira. Muri ako kanya nyene Yosuwa yegera Abisirayeli abadondera ivy'Uhoraho yamutegetse. Nuko Yosuwa abategeka kurerura isandugu y'isezerano bajya ko bazenguka icyo gisagara rimwe, ariko arababwira ati ntihaze hagire ijambo na rimwe riva mu kanwa kanyu gushyitsa ku munsi nzobabwirira kwitera hejuru, niho muzoca mwihakamo. Maze bamaze kuzenguka icyo gisagara rimwe bagaruka aho bari bashagaje bakesha iryo joro. Ku munsi ugira 2 bagira kwa kundi barazenguka bagaruka aho bari, maze bagenza uko kumara iminsi 6, maze ku munsi ugira 7 bazinduka mu gaturuturu
gaturuturu bazenguka icyo gisagara nk'uko bahora bashyitsa ibihetangabondwi. Kuri uwo munsi gusa niho bakizengutse gushyika indwi, maze ku muzenguko ugira indwi babaherezi bakiriko baravuza za nzamba, Yosuwa abarira abantu ati nimwihe akamo kuko Uhoraho abahaye iki gisagara. Yosuwa 6:16. Abisirayeli bamaze kumva inzamba hanyuma bakavuza akamo, impome z'igisagara zaciye zisenyukira hasi. Abisirayeli bose umwe wese aca yinjira aho yari atumbereye. Aha rero turabona ingene Yosuwa n'Abisirayeli banesheje igisagara ca mbere cyo mu gihugu cy'i Kanani. Uwo munsi abantu bose b'i Yeriko barapfa kiretse Rahabu n'umuryango wiwe, nk'uko ba bantu babiri bari barabimusezeraniye. Inzu ya Rahabu ntiyasenyutse kubera yari yaravuye mu bigirwamana maze akizera Imana y'Abisirayeli. Niki cyashoboje Yosuwa n'Abisirayeli kunesha igisagara cyubakishijwe amabuye nk'icyo, hama bakinjira aho Imana yabasezeraniye. Bakineshesheje ukwizera ijambo ry'Imana. Imana iba hafi y'abizera ijambo ryayo, kuko Rahabu atapfanye n'abandi bantu b'i Yeriko igihe igisagara cyasenyuka. Icyatumye adapfa, turetse ko yafashe ijambo ry'Imana nka nkama, yarizeye gushikaho yakiriye amahoro abaje gutata. Ivyanditswe vyeranda biravuga biti ukwizera niko kwatumye inzitiro z'amabuye z'i Yeriko zisenyuka bamaze kuzikikuza iminsi indwi. Ukwizera niko kwatumye Rahabu maraya ataranduranwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye amahoro abaje gutata. Kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera. Mucete Paulo yandikiye Abaheburayo 11:30 n'uwa 31 hamwe no ku karongo ka 6 k'icyo kigabane c'11. Mukunzi twumviriza, mbega Imana yarashikije isezerano yasezeraniye Aburahamu n'uruvyaro rwiwe. Mbega Imana yarahaye Abisirayeli igihugu cya Kanani nk'uko yari yarabivuze. Ego yarabikoze. Imana n'umwizigirwa, ishitsa amasezerano. Ivyo Imana yasezeranye izobishitsa, nubwo umuntu yokwiyumvira ko bitevye cyane biriko bigenda buke buke. Uhoraho Imana yagiriye neza Abisirayeli, yongera ibaha igihugu ciza cya Kanani gitemba amata n'ubuki, ariko yarindiriye ko bayizera. Nk'uko twabibonye, Abisirayeli base babo ntibashyitse ku masezerano yo kuragwa igihugu cya Kanani kubera batizeye amasezerano y'Imana. Mbega weho ni gute urizera Imana? Ntituriko tukubaza ko wizera ukubaho kw'Imana cyanke urudende rwayo, na Satani ubwayo irazi ko Imana ari imwe rudende. Ikibazo tugomba ko wishura uyu munsi ni iki: urizera Imana ubwayo? Urayikunda? Urizera ijambo ry'Imana mu mutima wawe? Mbega wowe uzi icyo Imana yasezeraniye abizera ijambo ryayo? Urafise ubugingo budashira na mpwemu yera, ivyo Imana iha umuntu wese yemeye akizera ijambo ryayo. Benshi mu ruvyaro rwa Adamu barizera ko Imana iriho, ariko ikibabaje nuko abazi amasezerano meza kandi akomeye y'Imana ari bake cyane. Umviriza mukunzi, Imana iragukunda kandi igomba kuguhezagira kuruta uko uvyibaza, ariko ubwirizwa kumenya ijambo ryayo, ukaryizera, ukongera ukaryumvira. Turagushimiye cyane ingene wadukurikiye. Imana iguhezagire kandi ushire ku mutima ijambo ry'Imana tubona hariya mu cete cyandikiwe Abaheburayo 6 ku murongo waho wa 12, haravuga ngo kugira ngo ntube ikinebwe, ariko wigane abaheshwa n'ukwizera n'ukwihangana kuragwa ivyasezeranywe. Muhejeje kumviriza ikiganiro Inzira yo Gutungana. Ufise ikibazo cyane cyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa
ni 71 amajana 24 ijana na 97 canke 69 amajana 499 amajana 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mw'irohero ya mbere ibarabara ryitiriwe Gerere inimero 27.